Tuburamutse twanga tubashimira abakunzi ba Vyacu TV na mwebwe mwese mudangesha gukurikirana ibiganiro bica kuri TV yacu. No munsi tugiye kugaruka ku makuru agenda avuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Subscribe nimba utarabikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera kugihe. Kuva mu kwezi kwa gatandatu hatangujwe ibitero simusiga n'igisirikare ca Ukraine vyo kwisubiza ubutaka igihugu c'Uburusiya cigaruriye. Kuri ubu nta ntambwe iratera. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu vya Buraya bimenyesha yuko kuba atantambwe iratera na mayeri yasizwe imbere y'urugamba n'igihugu ca Ukraine ngo cyo kugabura abasirikare mu mice itandukanye. Kuri ibyo bigatuma hangiro rikomeye rishigwako. Naho nyuma y'urugendo rudasanzwe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagiye ahatandukanye mu bihugu vya Buraya ngo yijejwe ubufasha busesuye. Naho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya amenyesha yuko bisa no kugemura inyama kurungika abasirikare ba Ukraine ku rugamba ngo ndetse nta bumuntu na gatoyi ababarongoye bagirira abasirikare ba Ukraine. Ikaze rero tubirabira hamwe ku makuru twaguteguriye. Subscribe nimba utarabikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera kugihe. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemeza ko abasirikare ba Ukraine bahendwa cyane n'ababarongoye ndetse babafata nk'uko atari abantu ngo bababarire. Aha ni nko kubasomora, kubisa no kwibagira aho baba bategerejwe n'igisirikare c'Uburusiya. Ngo abaretanwe na za mine bahitanwa n'ibisasu, noneho ubutaka bari biteze kugenzura bukongera kugarurwa mu minwe y'abasirikare b'Uburusiya. Baraswaho rero ibisasu, akaba ariyo mpamvu kugeza ubu atantambwe n'imwe iratekwa. Ibi Perezida Vladimir Putin yabivugiye ubwo yari kagiranira ikiganiro kidasanzwe n'usanzwe arongoye igihugu ca Republika y'abanyagihugu ya Luhansk kuri wa gatatu i Kremlin muri presidence y'umukuru w'igihugu. Bari kumwe na Leonid Pasachенков. Bwana Putin, perezida w'igihugu c'Uburusiya, yagize ati biteye agahinda cyane kubona barungika abasirikare muri za mine zacu mu masasu atagira izina. Bisa nk'aho abasirikare ba Ukraine bagwana nk'abatari abanyagihugu ba Ukraine bitewe nuko batagirirwa impuhwe zo kuba ari abenegihugu kandi ari abenegihugu ba Ukraine. Kuva ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka Ukraine yatanguje ibitero simusiga nyuma y'imyimenyerezo ya gisirikare idasanzwe. Abasirikare bagiye baronswa hanze y'igihugu harimo Ubwongereza, Ubudagi, Polonye n'ibindi bihugu bitandukanye biri ku mugabane wa Buraya. Hambavu y'ibi Ukraine yaronkeje ibisasu bitandukanye harimo n'imiduga y'intambara, ariko bisa nkaho atacabamariye kubera yuko vyishi kuva bino bitero bitangura vyasenywe canke se biraswaho ni gisirikare c'Uburusiya. Kuri ubu bisa nkaho atagisagara na kimwe kirafatwa kuva bino bitero bitanguye haraheze amezi 3. Ibi rero nivyo biriko bishavuza cyane ibihugu vy'Uburayi ndetse nibigize OTAN muri rusangi. Akaba harimwo kuba abarongozi batandukanye batanguye gusaba yuko haba ibiganiro, intambara igahagarara. New York Times, ikinyamakuru cyo muri Leta zunze ubumwe za Amerika, giherutse kwandika ko imvo yatumye igisirikare ca Ukraine kitagira intambwe n'imwe kimaze gutera ngo yoba ari tactique ya Kiev yo kugabura ama-unité kugwana mu bice byinshi bishoboka, kandi usanga ni na birebire cyane birenze byatumye iki gihugu gitsindwa ku mirongo y'urugamba. Iki kinyamakuru kibona ko Kiev yari kwiye gutumbera hamwe gusa bakagwana mpaka bageze ku ihangiro ry'ivyo bashaka kugerako. Ihangiro rya Ukraine mu kwisubiza ibice Uburusiya bugenzura ryari ryo gusa mu manuko bagana ku kiraro ca Kerch kigabura Uburusiya na Crimea. Gusa aho kugumana iri hangiro bari bihaye imbere, komandema ya Ukraine yahisemo kugabura abasirikare mu mice ibiri
bagwana mu buseruko ndetse no mu manuko nk'uko amatohoza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye avyerekana. Abasirikare benshi cyane bari hafi ya Bakhmut n'ibindi bisigara mu buseruko bwa Ukraine gusumba ihangiro bari bihaye aho botegerejwe guca Imertepor na Berdianski mu bumanuko. Inshuti za Ukraine zigisanzwe ari abasirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika babafasha gupanga urugamba, basavye Ukraine gukoraniriza ingabo nyinshi bakagwana bagana Imertepor nubwo iki gice atakabuza cuzuyemo za mine ndetse abasirikare ba Ukraine bashobora kuhatikirira. Ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo aho kwihatira mwaka gace bishobora guha icyizere Ukraine mu gushobora gufata ibice Uburusiya bugenzura mw'ibi bihe munashe cyane mu bumanuko bwa Ukraine. Hari ikindi gice cy'abanyamerika bategura urugamba ariko naco kibona ko abasirikare ba Ukraine nyabona bogabana ivyo gutera ibindi bice bagakomeza ibirindiro byabo vya gisirikare aho basanzwe bagenzura. Uyu mugambi rero bishoboka yuko ari wo igihugu ca Ukraine cafashe, bivyo vyatumye nyuma y'ano mezi atatu atantambwe n'imwe barigera batera ndetse bisa nuko urugamba ruri stable mu bice bitandukanye. Kwigenekerezo rya 10 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka, urongoye ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Mark Milley n'abasanzwe barongoye ingabo mu Bwongereza Tony Ladkin hamwe n'urongoye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Burayi General Christophe Cavori yahuye na General Valery Zaruzinyi arongoye ingabo muri Ukraine, bamugira inama yo gufata gace kamwe ndetse no gushira inguvu nyinshi mu gice kimwe bakagwana ubudasubira inyuma. Kandi ibi ngo chef d'état major wa Ukraine Valery Zaruzinyi yari yavyemeye. Admiral Radakin na Zaruzinyi bakunze kuganira kenshi ku bijyanye na taktike z'intambara zokoreshwa, ni nako bigenda kuri General Mark Milley aho buri ndwi ayagana Valery Zaruzinyi akamubwira ibikenewe. Ariko nubwo biruko Mark Milley ntarigera na rimwe aho nyora canke se akandagiza ikirenge muri Ukraine kumva z'umutekano wiwe no kugwabanya ukutumvikana canke se tension hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu c'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko abasirikare benshi ba Ukraine bagiye bahura n'ibikomere byinshi kuva intambara yatangura, mu gihe Ukraine yasize inguvu cyane mu kongereza no gufata Bakhmut. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zibona ko hakwiye gushigwa abasirikare bake cyane muri kano gace ka Bakhmut, hanyuma abasirikare bari basanzwe bari muri kano gace abandi bagatwagwa mu bumanuko bwa Ukraine kugira ngo bafate Melitopol ndetse nyuma bafate na Crimea. Ariko Ukraine ngo ivuga ko atakabuza itegereza kugwana mu bice vyompi ubumanuko n'ubuseruko. Ku bwabo ngo gushira abasirikare benshi muri Bakhmut bifasha abarusiya kutarenga imbebe batera bagana mu bindi bice vyo mu buseruko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekana ko ikoranabuhinga ryafashije cyane Uburusiya igisirikare ku rugamba, avyo biri gutuma n'intambara isa n'iyitarenze umutaro. Ikindi kiko kivugisha cyane muri no ntambara canke gikoreshwa muri no ntambara ngo ni kirere kitifashe neza aho imvura igenda igwa, ibi bikadindiza urugendo rwa Ukraine rwo gufata ibindi bice bitandukanye, aho kuri ubu ngo ho basigaye indwi zishika zitandatu gusa kugira ngo ibintu vyongere gusubira mu buryo, noneho counter offensive canke se ukwisubiza ibice vye vyahawe vyari vyasizwe imbere n'igihugu ca Ukraine bishobora kugenda bigabanuka gato gato. Ku rundi ruhande President Volodymyr Zelensky yaganutse kuri wa kabiri azananye n'akanyamuneza kadasanzwe nyuma yo kwemererwa ubufasha bugaragara n'ibihugu bitandukanye yari yagende harimo Denmark, Sweden
hamwe n'ibihugu bisanzwe biri muri Barika. Ibi bikaba vyemeranije kuri wa mbere mu nama yahuza Ukraine n'ibihugu vyo muri Barika, akaba vyemereye igihugu ca Ukraine ubufasha busesuye. Akaba ari inama yariko irabera mu Bugiriki. Ni inama yari yitabwe na President Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen arongoye komisiyo y'ubumwe bwa Buraya na Charles Michel asanzwe arongoye Conseil ya Union Européenne, ubwo hahimbaza imyaka 20 iheze uyu muryango ufitaniye ubucuti budasanzwe n'ibihugu vyo muri Barika. Ibihugu byasize hamwe ikete canke se declaration rigizwe n'ingingo 10 mu y'inama, aho babona uko intambara yoshobora guhera nuko igihugu ca Ukraine cyo tegerezwa kwironkesha agaciro. Ibi rero bikaba byashimishije cyane President Volodymyr Zelensky muri ino 10-point peace formula, harimo ko abasirikare b'Uburusiya basabwa yuko botegerezwa kuva mu gihugu ca Ukraine, ndetse n'imipaka ikongera gusubizwa uko yahoze imbere yaho. Ibi bikaba bikubiye canke bisanzwe biri mu ikete ryasizwe imbere n'ino nama ya bihugu bigize Barika. Ku yandi makuru nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizeye bidasubirwaho ko Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokwemera ubufasha bwa White House bwo gufasha Ukraine. Jacques Sullivan, umuhanuzi wa perezida mu bibazo by'umutekano, yizera ko nubwo Kongre igizwe n'abademokrate hamwe n'abarepublican, mu gihe abarepublican bisa n'abadashigikiye namba ivy'intambara n'ubufasha muri Ukraine, mu gihe ku rundi ruhande naho abademokrate basa n'abashigikiye cyane White House ndetse n'ubutegetsi bwa Joe Biden mu gufasha igihugu ca Ukraine kugwana. Usanzwe ari umuhanuzi mu biro vya presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afise icizere yuko bizoshoboka. Agira ati turizeye ko bazodufasha mu guhangana nubwo hari uruhande rutizeye ndetse rutanashaka gufasha Ukraine, gusa ndazi ko bompi bifuza ko Ukraine igwanira ubutaka bwayo. Naho hasigaye igihe gitoye gusa ukwezi kumwe, kuko mu kwezi kw'icenda igenekerezo rya 18 na 27 Ilahe muri Holland hazosasa urubanza rwagiriza uruhara rwa Ukraine mu bijanye na genocide yakoreye abarusiya muri Donetsk hamwe na Luhansk. Ibihugu bishika 32 akaba ari byo byamaze kuba vyemezwa yuko bizokwitabira runo rubanza, harimwo igihugu ca Canada n'ubumwe n'ubwami bw'Ubwongereza. Reka tubashimire ko mwabanye natwe muri kino kiganiro. Subscribe ku channel ya YouTube yacu, share, like, comment.